ni umubikira yaraye yiyahuye aho ubona neza yuko hari ku munsi wa gatandatu itariki umunani. Umubikira yarasanzwe arangura imirimo ya misi yose y'ababikira musanzwe muzi bakorera ku maparuwasi gitandukanye. Ni umubikira yamuka neza neza mu ntara ya Gitega, ariko yarasanzwe akorera paruwasi Ambroise iyo mu ntara ya Makamba neza na neza zone Kazira bageni. Ni umubikira aho bagiye basanga ku munsi wa gatandatu itariki umunani z'umuhingamo, aho bagiye babona buguruye barinda basambura umuryango w'icumba yarasanzwe araramwo. Ni umubikira yitwa Claudine, ariko bagiye basanga yimanitse ku mugozi. Ni umubabaro udasanzwe, aho kumboneka rimwe bitari bimenyerewe mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho ubona neza yuko umubikira kwimanika kumvo tutaramenyana neza, tutaramenya icoba cyatumye umubikira yiyahura. Ni ibintu neza yuko biko bitera amakenga benshi gutandukanye, ni ibintu biteye n'akababaro, ariko umanze ugumane nanje hama unze ndaguha idonido. Kanaguri ndakuramutsa, nizere neza ko mumeze neza. Turi mu mwaka w'ibihumbi 2025, aho ubona neza yuko uno mwaka ni umwaka ubona neza yuko uri kuratangura ku bintu bitandukanye. Mu mpera z'umwaka w'2024 abo tudasangira uko ndavuga abanyamerika bari bahura n'ibigi bitandukanye, ndavuga Hollywood, inkongo z'umuriro, ariko tuko turabona neza na neza ku butaka bwa African, aho ubona neza yuko ari muri bimwe inzitizi, muri bimwe amakuru menshi ariko aragaragara. Reka twigarukire mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ni umwaka wa 2025 utanguye, tubona neza yuko hari imitego myinshi, hari amakuru yakababaro, hari amakuru ameze nabi ku miryango igiye itandukanye. Uri kurankurikirana nimba uri kurahema umwuka w'abazima, fata umwanya ushimire Imana, kuko hari benshi gushika ino saha batakibarizwa mu mwuka w'abazima, ariko byose ni kubera Imana, iba yabashatse kudusumba. Ariko reka maze ndagushimire cyane kuri wankurikirana, wahisemo kudukurikirana kuri Kiro TV. Ni inkuru y'agaca mugongo, murumva neza yuko mba ntuje. Ni inkuru y'urupfu rw'akababaro, ni inkuru ubona neza yuko ibabaje cyane, ni inkuru yadushikiriye ku munsi w'ejo, ariko turavuga ati iyo nkuru reka tumaze turondere abagiye batandukanye, reka tumaze turondere abegereye ahantu, reka maze turondere amakuru yizewe. Ni inkuru ubona neza yuko gushika ino saha abenshi bakicibaza ati mbega bijya bintu vyabaye ku munsi wa gatandatu mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ni umubikira yamuka neza na neza mu ntara ya Gitega, amazina yiwe yitwa Claudine, aho tutashoboye kurondera canke kuronka amazina yiwe y'ikirundi. Amazina yiwe yitwa Claudine, yakorera neza na neza, ndabasubiriyemo, ni umubikira yakorera neza na neza mu ntara ya Makamba, neza na neza komine Nyanza-Lac, zone Kazira bageni. Niwe mu babikira yaramaze igihe kitari gito abarizwa neza na neza muri iyo ntara, asanzwe akora imirimo ya misi yose yo kuri paruwasi Ambroise neza na neza i Makamba. Ariko dusubiye inyuma, ni Claudine yahore yamuka neza na neza mu ntara ya Gitega. Murumva neza yuko i Makamba yaramaze imisi yaragiye mu kazi mu kababikira, murazi yuko babirirwa ku maparuwasi agiye atandukanye. Ariko ni umubikira Claudine ku munsi wa gatandatu basanze yiyahuye mu nzu aho yarasanzwe aba muri paruwasi. Ni umubikira basanze yimanutse, ndavuga yimanutse ku mugozi aho yari yiyahuye. Ariko byinshi bigatera amakenga ati mbega ni gute umubikira ashobora kwiyahura? Ni imboneka rimwe bibaye mu gice cy'u Burundi, aho umubikira canke umukozi w'Imana ashobora kwimanika ku mugozi. Ni Claudine, imvu yuko bamaze kubona yuko Claudine amaze igihe kinini cyangwa mu mwanya muremure aho muri iyo nzu yarasanzwe abarizwamo, niho bagize uku abajejwe abari baba neza na neza muri paruwasi Ambroise neza na neza i Makamba barabomoye umwango, baravuga ati reka turabe Claudine ivyo bari karakora mu nzu. Ariko bagiye kugurura basanga ni Claudine yamaze kwiyahura amaritse ku mugozi. Ariko ni Claudine, ndavuga musenyeri w'Igitega, amaze kumva iyo nkuru y'umwene gihugu ya Claudine umubikira, ariko yaciye atuma ko
imodoka ndavuga Rusehabaniha baragenda bamutwara neza na neza bavuga neza mu kirundi ati mbega ino nkuru yuko kumengo ariko ni muri ako kanya nyene musenyeri w'Igitega yaciye arungika imodoka ica imutwara neza na neza muri morgue Igitega aho neza na neza Claudine yavukiye. Ariko gushika ino saha benshi baracibaza ati mbega vyo bavyagenze gute, ariko tugiye twigira abo basanzwe babana mu gipatiri canke muri paroisse Ambroise baremeza neza yuko igihe baba mu muryango basanze Claudine yamaze kwimanika, ni Claudine yamaze kwimanika. Ariko tongera duhoza abarundi n'abarundi kaze canke abarundi muri rusangi, twongera duhoza n'umuryango wa Claudine wa mukaneza na neza mu ntara ya Gitega. Murumva neza yuko ni inkuru ibabaje cyane, abarundi twese twabuze. Ariko turacibaza ni gute abakozi b'Imana bashobora kwiyahura ku nshuro ya mbere bibaye mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ariko turahuza umuryango wabuze tugahuza n'u Burundi, hama mugire aho muba mubahwe, ndabakunda cyane.